Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Iteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwa ikaze byo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2020 umwaka wa 2022 mu nkundire ndahere kuri zino ngingo nyamukuru ziyagize. Mujanye n'umutekano turababwira inkuru y'imbonera kuri zibiri zaguye mu ntambara zimaze imisi zibera ku butaka bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi imiryango yabo ikabitemerewe kugandara mu gihe ikibazo c'igitoro gisa n'icabaye akayobera abahinga mu ntara ya Rutana ibituma abagikoresha babura ayo bashira nayo bamira mu bushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka bati nta mutsi wishibere mu misi ibiri gusa iyo ngorane izoba yatorewe umuti. Muri aya makuru muraza kuvyumva turababwira kandi ibijanye n'ubusuma bw'amahera yaragenewe bimwe mu bikorwa by'umugambi tubeho neza umuryango utabara imbabare ko wahuje mu Burundi. Iyi ari incamake mu kanya turinjira mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyare mu bijanye n'umutekano narihejeje kubabwira mu ncamake umwidondoro wa bamwe mu mbonera kure bamaze imisi basiga ubuzima mu ntambara zibera muri Republika y'intwaro rusangi ya Kongo watanguye kumenyekana. Uruganda rwa RPA ruramaze kumenya imbonera kure zibiri zamuka mu ntara ya Cibitoke. Imiryango y'abahisi ntiyemerewe kugira ikigandaro. Ni nkuru tubaza Josiane Muzaneza. Benshi mu mbonera kure ziriko zigwanira ku butaka bwa Kongo ziri kumwe n'ingabo z'igihugu c'u Burundi baramaze kugwa ku rugamba. Muri bo RPA iramaze kumenyamwo babiri. Abo nabo nabari basanzwe bamuka muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Uwa mbere yitwa Manirakiza Mathieu ni mbonera kure yaba ku mutumba Rangira zone Gahabura komine Bukinanyana. Uwa kabiri ni witwa Niyonzima Claude uwo yari uwo ku musozi Sehe zone Masango ya komine Bukinanyana nyene. Abegereye imiryango yabo bahisi bavuga ko bamenyeshejwe ko ababo bitavye Imana. Vyongeye ngo babwiwe ko abahisi baciye bahambwa iyo muri Kongo nyene baguye. Iyo miryango yabuze ntirekuriwe kugandara. Abegereye iyo miryango bavuga ko igipolisi n'abajejwe intwaro babihanikirije. Ku bw'iyo miryango ngo ubutegetsi bushaka kubandanya bunyigiza ko hari ingabo n'imbonera kure zarungitswe ku butaka bwa Kongo. Ubu rero imbonera kure ziri mu gihugu nizo zicungishije ijisho iyo miryango kugira ngo bakurikirane ko hari igikorwa icyo ari cyo cyose iyo miryango yokora cyo hava gituma iryo banga riteye kuruka. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye Nkurikiye Christian musitanteri wa komine Bukinanyana ariko telefone yiwe ikaba itacamwo. Tubibutse ko imbonera kure n'abasirikare b'u Burundi batanguye kurungikwa ku butaka bwa Republika y'intwaro rusangi ya Kongo mu mpera z'umwaka uheze. Bakaba bari batumwe kugenda gutuza abagwanyi b'umuharire dutabara. Umuhari umaze kwiyemerera ko umaze gutana mu mitwe akatari gake n'izo ntumwa za leta y'Igitega. Josiane Muzaneza. Tubandanirize muri politike. Abarundi barakengurutse ijambo ryavuzwe n'umwungere wa Archidiocese ya Gitega. Ijambo ryakoze ku mutima abatari bake bahuye n'ibibazo byaturutse ku butegetsi bubi. Abarongoye igihugu bavyumvise ngo ntibokwica amatwi ahubwo bakwiye guhindura mu gutsimbataza intwari ibereye nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baganiriye na radio RPA. Tumaze kumviriza ijambo mwungere mukuru wa Diocese ya Gitega yashikirije ukuri twabyakiriye neza cyane. Zari impanuro nziza kandi zifatiye ku bintu bigaragara vyama vyabonetse. Nukuri abantu baratotezwa aho wowe ivyiyumviro vyiwe gutanga ubuzi barabutanga bakurikije ivy'umugambwe bazi ko utari mu mugambwe uri ku butegetsi nta n'ico wiri kuzakubaza. Nukuri twarabikengurutse twashaka dusabe indongozi z'igihugu zizokurikiza ingendo n'ingendo nziza cyane yohava ishikana ku kintu gikomeye cyane Uburundi. Nukuri yaratuze ijambo ry'inkoramutima ryo kumva uwo bafatanye ibikorwa ibi canke biriya bitameze neza aho kugira bamushira ahantu bamubaze mugabo bagaca bacisha ku ruhombo. Ivyo rero n'ibintu bibabaje cyane. Ni ijambo dukenguruka cyane na cyane cyane ko ijambo ryahavuzwe hari abategetsi nka bose batwara kino gihugu
ko basize imana imbere ariko ibyo bakora ugasanga biranyuranye n'ibyo bavuga yarahamwe neza cyane tukizera yuko iri jambo ryo gucebura abategetsi na cyane cyane ibijyanye no kwica abantu kunyuruza abantu gupfungira abantu busa kumbure abo byega na cyane cyane abajejwe iperereza abajejwe igisirikare abajejwe intwaro n'abarongoye imbonerakure na cyane cyane umugambi uri ku butegetsi tukibaza rero ko ijambo ryavuzwe ata muntu azosubira kunyuruzwa ata muntu azosubira kwicwa ata muntu azosubira guhogwa ivyiyumviro vyiwe ico bagisigaye no gusangira ubutegetsi kuko iryo jambo yavuze Monsenyere Simoni Ntamwana vy'ukuri uriko uraraba umugambi CNDD-FDD wikumiyeko ubutegetsi kandi baragize ico bita discrimination mu gihe abarongoye leta n'ibisata bitandukanye bose bavuye mu mugambi umwe. Ijambo rya Musenyeri niryo Nashimiye yavuze n'amajambo ashaguka twese turavuga duti ibi bintu babikora Imana babikoze cyane kuko amajambo Musenyeri yavuze n'amajambo akora ku mutima abantu benshi abahunze ababuze n'abababaye mu bintu bitandukanye byinshi ubukene byo kuronka ubuzi ariko ubushomeri kabisa Musenyeri yavuze ijambo ryakoze ku benshi tugasaba abatwari guhera kuri Perezida Nashimiye n'abamufasha kurongora ivy'impanuro za Musenyeri kabisa ko bazikurikira abandi bose baba mu munezero atawusa kuba ngo arushe n'inzara ubundi basaba kuba mu ituze umutekano kuba mu kuvambere turinde inyishu izovamo zerekeye. Abo bari bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA ijwi ry'abanyagihugu bavuga ko bashimye ijambo ryashikirijwe n'umwungere wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana eka no mu muhari w'ibikorwa nk'undagihugu mape Burundi buhire barashima ijambo ryashikirijwe na Musenyeri Simoni Ntamwana aho umugambwe CNDD-FDD wari uramutse utanguza igikorane cawo mu ntara ya Gitega ku munsi wa kano heze. Liberanti bashira kandi yavuze kubw'uyo muhari amenyesha ko ivyaraye bishikirijwe na Musenyeri Ntamwana ari byo imigwi yose y'igihugu ihora isaba kugira ngo igihugu gitwagwe neza atanumwe akumiriwe. Liberanti bashira kandi yavuze kubw'umuhari mape Burundi buhire. Umuhari w'ibikorwa nk'undagihugu mape Burundi buhire urashimiye cyane umwungere Musenyeri Ntamwana ku mpanuro yarashikirije indongozi z'inzego zose z'igihugu n'abanywanyi bose b'umugambwe uri ku butegetsi na cane cane ibisongerezi mu gisirikare no mu gipolisi no muri service de renseignement. Mbere ijambo akaba yarishikirije n'abarundi bose nk'uko ryashikiriye ni ijambo ry'amahoro ku barundi bose baba abari mu gihugu abateshejwe izabo impunzi ziri mu bihugu bitandukanye. Ni ijambo ry'ubumwe mu barundi ryo gusabikanya no gusangira ubutegetsi biciye muri demokrasi nyayo idakumira nk'uko abarundi bavyumvikanye bakanabitera ku gikumu muco bise amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi akora darusha. Musenyeri Ntamwana yazi neza cane ivyo yahanuye n'ivyo abarundi bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta abadaharanira ivyicaro vya politike amashirahamwe y'ugwaruka n'abakenyezi na diaspora bama bashikirije mu myaka iheze 16 kubahiriza agateka kazi na muntu kwishira no kwizana kw'abanyagihugu bakaja mu mugambwe bashaka kugwanya igiturire no gusesagura itunga ry'igihugu n'ibiganiro bidakumira birimwe imigambwe yose amashirahamwe yose abakenyezi n'ugwaruka na diaspora kugira bibukanye ibiri mu masezerano yarusha nayo akaba ari mw'ishu z'ibibazo bihanze Burundi Musenyeri Ntamwana yagarutseko. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene mu majambo amaze imisi avuga aremeza ko hakenewe ihinduka ariko umukuru w'igihugu aridoga gusa nk'uko abanyagihugu bidoga amajambo ashikiriza ntajana n'ingiro nk'uko Musenyeri Ntamwana yabivuze. Turabona ko hariho ikumirwa ry'abatutsi mu butegetsi muri service de renseignement mu bikorane bitegurwa nka bimwe kimwe bita forum pour le développement byahuje injabwenge ziri mu gihugu n'abari hanze ishirahamwe rigiteka ikaba yarasohoye ucegeranyo cerekana neza iryo kumirwa. Abungere ba Eklezia Katolika bifatikanije n'indongozi z'amasengero yandi hamwe n'abarundi bose bifuza ko amahoro n'umutekano ubutungane n'iterambere birangwa mu Burundi biciye muri demokrasi nyayo boba hafi umukuru w'igihugu bakamuhanura kugira hatunganywe ibiganiro bihuza imigambwe yose amashirahamwe yose adahamye vya politiki
abakenyezi n'ugwaruka n'abarundi baba mu mahanga hisunzwe amasezerano y'Arusha. Ijambo Musenyeri Ntamwana yarayashikirije abarundi biheze rishigwe mu ngiro ku neza y'u Burundi n'abarundi bose. Impunzi zigore mu makambi ziheze zitahuke mu mahoro n'umutekano. Mu ncamake rero ijambo Ntamwana yarashikirijwe abarundi muri MAP Burundi buhire nivyo twita refondation de la nation burundaise. Uwo yari Liberante Bashira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire mu mfunyapfunyo. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA Mujanye n'intwaro amafaranga 220 n'ayarenga niyatozwa na bamwe mu bapolisi bakorera mu kigo PAFE kubarondera impapuro z'inzira. Udatanze ayo mafaranga ntaheza ngo aronse igipapuro cyo kuzuza umwirondoro wiwe kugira aronse urwo rupapuro rw'inzira. Abarondera mwene izo mpapuro basaba babijejwe kubikurikiranira hafi. Idonido na Ines Gakiza. Kugira baronse urupapuro rwo kuzuza umwidondoro kubarondera impapuro z'inzira, abazikeneye babwirizwa gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20 na 30 by'amafaranga y'amarundi. Abo barondera izo mpapuro bakavuga ko kenshi abapolisi bakorera mu kigo PAF gitanga impapuro z'inzira aribo babasaba ayo mafaranga, nayo utayafise agaca yamatonda buri munsi ku kigo PAF atazi ryari azoronkera urupapuro rw'inzira keneye. Uyu ni umwe mu bamaze iminsi barondera izo mpapuro z'inzira. Kugira uhabwe formulaire utegerezwa gutanga amafaranga angana n'20 cyangwa 30 yavana ufise wewe hamico ya polisi rero akaca kuzana formulaire ukayuzuza kandi usi formulaire umenye ko utapfa ushikira ubiro nk'icyangombwa cawe. Nibazo binini y'abantu bahura navyo bihagaze kuri iyo formulaire. Kubwo barondera izo mpapuro z'inzira mu vyotorega umuti mu maguru masha harimo ikijanye n'itangwa ry'impapuro buzuriza ku mwidondoro. Kenshi ngo n'abazironse bazihabwa amasaha agiye aho baca basabwa gutaha kugira bazogaruke. Iyo dushoboka abijejwe gutunganya icyo kibazo cy'amaformulaire bigafata inzira kugira amaformulaire bayatanga mu masaha ajya mu mamidega byo kubatasha byo muri mutunza mugabijeje gusijo ugiye ntushobora amaformulaire. Amakuru ava mu kigo PAF yemeza ko mu mpera z'iyindwi hari hatowe umuti ku bijanye n'izo mpapuro z'imyidondoro aho bazitanga ziri kwa mazina y'abakeneye impapuro z'inzira mu ntumbero yo kugwanya abaca bazidandaza. Inyisho ariko gushika ubu atawuzi ko izomara kabiri bitewe n'akajagari karangwa mu kigo PAF. N'ubu uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka abaramutswe ikigo PAF gishinzwe gutanga impapuro z'inzira kugira bagire ico bashikirije. Tukiraho nyene mu bijanye n'intwaro haravugwa ubusuma bw'amahera yaragenewe bimwe mu bikorwa by'umugambi tubeho neza w'umuryango utabara imbabare Croix-Rouge. Ibikorwa byaheranye n'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021 mu ntara zo mu bumanuko bw'u Burundi. Bamwe mu bari muri komite ya Croix-Rouge muri izo ntara bagiriza abarongoye Croix-Rouge muri izo ntara nyene kuba bari inyuma y'ubwo busuma. Idonido na Eloge Divin Remesha. Ibikorwa byo mu mugambi tubeho neza wa Croix-Rouge Burundi bivugwa ko byabonetsemwo ubusuma byatanguye mu kwezi kwandamukiza birangira muri Kigarama 2021. Intara zine arizo Makamba, Rutana, Bururi na Rumonge nizo zavugwamwo ubwo busuma. Ubwo nabwo bukaba bwakorewe mu itango ry'ibiti hamwe n'imbaho byari guhabwa abanyagihugu kugira ngo bubake inzu z'ibitungwa bari bahawe mu mugambi tubeho neza nk'uko bivugwa n'amasoko yacu. Ivyo biti n'imbaho byari vyaharuwe ko bizotwara amafaranga angana n'imiliyoni 70 zirenga gato, bigatangwa n'ishirahamwe ryitwa Ekabav nk'uko biboneka ku mpapuro RPA yashoboye kuronka zerekana uko vyari gukogwa. Bamwe mu banyagihugu bari biteze guhabwa ibiti n'imbaho nk'uko bari bavyemerewe bavuga ko bitahavuye bikogwa ngo babihabwe bose. Uyu munyagihugu amenyesha ko nk'aherereye muri Rutana kiretse ko hatoranijwe ababihabwa n'abaronse bahawe ibitari vyo. Abaserukira Croix-Rouge baraje batugisha batubwira ko habonetse amahera makeru yo kubaka ibiraro by'ibitungwa, basigurira ko bazoca bafasha amazurure abandi bakimenya. Icadutangaje nuko nabonye baronka ibitatu kandi bari kuronka imbaho, nahone bakaronka ibitatu bibiri n'ibiti bibiri. Ayo makuru arahakanwa n'abatwara umugambi tubeho neza muri Croix-Rouge ku rwego rw'igihugu. Tumuhamagaye kuri telefone muganga Nkurikiye Martin atwara ico gisata yabwiye FPA ko we azi neza ko abanyagihugu bose batunganirijwe, naho bivuga uko bamwe mu bari muri komite ya Croix-Rouge mu ntara abanyagihugu
bidoga baremeza nabone ko ubwo busuma bwabaye. Uyu yagiriza abahagarariye kwa Rouge ku rwego rw'izo ntara ko aribo bakoze ubwo busuma. ntibyashikiriye abenegihugu nk'uko vyategereza tukaba twaranamenye ko inama itegura ubwo bunyonyi yakorewe ku mugwa mukuru wa Tour Sud ihuje abaesite b'izo ntara n'ishirahamwe ryari rifise isoko yo gutanga ivyo bikoresho. Mu gihe amasoko yacu muri Croix Rouge avuga ko n'amahera yari gukoreshwa yoba yaramaze no kwishurwa, RPA yahamagaye kuri telefone umunyamabanga mukuru wayo Katiyunguruza Anselme kugira twumve ico bivuga ko ariko ntiyatwitaba. Eroge Diveremesha urakenuye. Umuyobozi w'ibitaro byo ku Mukenke biri muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo aragirizwa n'abakozi kunyuruza imoteri y'imodoka y'ivyo bitaro haraheze imisi itari mike. Abo bakozi bavuga ko uretse ko iyo modoka yahawe yindi moteri yayo bwite ntawuzi irengero ryayo. Ivyo bikabuko mu gihe n'ubuyobozi bw'ibitaro atanyishu bo bitangira. Ni nkuru tubaza Dani Claire iratwumva. Iyo modoka bivugwa ko yakuwemwo imoteri gushika ubu atawuzi irengero ryayo, iri mu bwoko bwa Land Cruiser Toyota benshi bakunze kwita Surambaya. Ifise imparati ITA 499, ikaba kandi yari guseha abaniha yo ku bitaro vyo ku Mukenke biri muri komine Bwambarangwe. Nk'uko amakuru atangwa n'abakozi b'ivyo bitaro bavuga ko imoteri y'iyo modoka yatwawe bivugwa ko igiye gukorwa. Insiguro zatanzwe n'ubuyobozi bw'ivyo bitaro nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Abo bari imodoka yari baye moteri bakibagenda kaza muri gisite ko bo baha moteri muri ambulance yahora ikora mugabo bari batanze cyasha iyo yindi yihagaze ikomeye. Hanyuma rero iyo moteri imaze kwikora muri iyo ambulance bashirayishira mu yindi modoka y'ibitaro y'ivyite muri tazi n'ibitaro bambaye. Ariko rero iyo bakuyemo abakozi bariko baridoga bavuga yuko modete y'ibitaro yoba yaciye ayinyuruza ikariba uko ndishimenya amenye nyuma y'ukwezi kurenga iyo moteri itwawe. Iyo modoka hiri ku bitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo irarangaye. Eka mbere hoba hamaze kwaduka icuka kitari ciza hagati y'ubuyobozi bw'ibitaro vyo ku Mukenke n'ubw'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo nk'uko bibandanye bivugwa n'aba banyagihugu. Nk'ukwezi n'igice bayitwaye uko bashayijana ahantu bita mu Kirundo muri garage, ukuvuga n'ubu hari icuka kiri hagati y'abantu babiri. Urumva we avuga ati nazo ataguhaye kugira ngo amfashe ushyire muri iyi modoka yitwaye akiza kugaruka bakatuma yishyira muri iyi ambulance kugira babone yuko imodoka itagiye. Rero no kuvuga n'ivyo bizuru vy'ira ambulance nyene birasanye nta n'ikintu na kimwe kihari ni karatasi nyene ibeya. Rero tukaba twasaba yuko ubaza uwo mushinzwe kugeza imoteri yoba yagiye canke ikagarukanwa idakizwa muri iyo modoka. Kuri ivyo twarondeye kuri telefone yiwe ngendanwa Dr Miburu Joseph, umuyobozi w'ibitaro vyo ku Mukenke, kugira agira icyo abivuze ko ahejeje kumviriza ikibazo akaba yaciye aducira kuri telefoni. Dani Claire iratwumva. Tuva mu buraruko tuje mu bumanuko bw'igihugu neza na neza mu ntara ya Rutana mu bijanye n'imibano ahavugwa ubukene bw'igitoro bwatumye imiryango y'abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu aho mu ntara ya Rutana yugarizwa n'inzara n'ubukene. Abo badereva bamenyesha ko muri kino gihe bakora nabi ntibaheze ngo baronke amafaranga yo gusahiriza imiryango yabo narirya bayisumira ku munsi ku munsi. Ni nkuru tubaza Eric Niyonzima. Abunguruza abantu n'ibintu mu modoka bo mu ntara ya Rutana bamenyesha ko mu minsi iri imbere batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo biturutse ku bukene bw'igitoro bwabaye ndanse. Nk'uko isoko ryacu ribimenyesha ngo barashobora kumara indwi zibiri canke zirenga hatagira n'ima ry'igitoro ku masitasiyo atatu ari mu gisagara ca Rutana. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga ko niyo kibonetse batakurenza litiro 200. Ikindi baca bakenyegeza kugira bakigurisha amafaranga y'umurengera. Uyu numwe mu bunguruza abantu mu ntara ya Rutana.
uretse ko muri kino gihe bagira ingorane nyinshi mu bijanye no gutunga imiryango, abo bashoferi bavuga kandi ko binagoye kuronka uburyo bwo kuriha ivyangombwa vy'imodoka. Twaratangazwa n'iyo ngendo yuko duhomba kabiri, duhura guhomba uburyo bwo gutunga imiryango, tuba duhomba n'impapuro zitanga uruhushya rwo gukora ako kazi. Cyane cyane impapuro bita autorisation de transport na controle technique. Ivyo bintu ntibirenga amezi atandatu. Amafaranga rero umuntu aba yatanga atariko arakora aba ariko arahomba. Ni ingorane ikomeye. Ni ukuri leta yoraba ikikora, aho mbaye ndareka ico bita assurance. Naco ni ic'amezi atatu n'amafaranga menshi. Abunguruza abantu mu ntara Rutana bagasaba abashinzwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo ku buryo habonetse igitoro cotangwa uko cabonetse kandi kigahabwa bose. Eric Niyonzima hagati aho rero ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka burahumuriza abakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ko kizoboneka ku munsi wa mbere w'indwiza. Byavuzwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa gatanu Leonidas Sindayigaya avuga ko ubwo bukene buva ku ngorane yo kugipakira kugira gishikire abagikeneye. Ikindi ngo nuko igitoro gikoreshwa buri kwezi cabaye gike bitumwe n'ibikorwa vy'ukubaka ingomero n'amabarabara mu gihugu. Umviriza Leonidas Sindayigaya avugira ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Ikibazo c'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu turakizi kuri poro i Dar es Salaam, iyo bisanzwe bagipakira kwa batugorane arico gituma kumbure muri imisi mbona gihungabana abo tutugorane n'ahandi twe tubaratugira ingufu zose bwa bitoro kigume kiboneka. Ibikorwa byinshi bikorwa mu gihugu yubaka ibintu byinshi, haba izo ngomero, haba ayo mabarabara, hanyuma n'imiduga yarabaye myinshi cyane mu gihugu, ku buryo rero tugiye kwiyumvirwa yuko uburyo bwora buhabwa abasanzwe binjiza igitoro mu gihugu bwo kongererezwa tuve kuri za miliyoni nka 21 z'amaritiro ku kwezi tuje ku maritiro ashika nka miliyoni 26. Turabaremesheje duhaye amaraporo ku igitoro cyo kiraza, tubasha kubizeza yuko nko kuva nko ku munsi wa mbere ibintu bizaba byasubiye mu buryo turiko turarondera gukora umuturama kugira ngo izi ngwane zama zabaye zihere, nuko dutunganya ico no kwita n'ubwo ikigega ndega bizoza cotuma hama hariho ico gitoro kibitse hamwe habaye akagorane kanaka kuko bategeye ati igitoro cyacu atari nico twiyungurira, habaye akagorane kanaka cyo twikora kuri iyo stock. Uwo yari Leonidas Sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio Isanganiro. Dukubitire mu ntara ya Mwaro aho abanyagihugu bo muri komine Kayokwe bavuga ko isukari n'ubu ikigoye kuronka. Mu badandaza bakuru batatu bahora bayihabwa ubisigaye ironswa umwe gusa, nawe nyene akayitanga uko ashatse kuko atanumwe amukurikirana akayigurisha ku giciro yishakiye. Francine Mahoro aratubwira uko ibijanye n'ico gifungo vyifashe aho muri komine Kayokwe. Abo banyagihugu bo muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro bavuga ko isukari yahora ihabwa abadandaza batatu nabo ni Bukuru Rodrigue Antere Nzisabira hamwe n'undi yitwa Bukuru. Abo banyagihugu bavuga ko abo badandaza uko ari batatu bahora bakurakuranwa mu kuyironswa, kandi mu kwitanga hakaba hari umwe mu bajejwe intwaro yaba abahagarikiye kugira bayironswe ku giciro kizwe n'amategeko. Abanyagihugu rero bavuga ko ubu kwihabwa umwe muri abo badandaza nawe akaba ayiha abo ashatse. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu avyigana. Uwironse hacaza mu mategeko akamenya yaje ubwa mbere, hacaza amustane karabi yaje, hanyuma bakana bateza kuyironka haba muri quartier canke abadandaza bateza kuyidandaza ku giciro kizwi kuko tezogurwa hagati y'116 uwigurisha nawe agaca agaca ayigurisha kuri 1,500. Ubu rero uko bimeze itandazwa n'umuntu umwe Bukuru Rodrigue anukiza kumukonda ba. Ikindi kibabaza abo banyagihugu nuko uwo mudandaza mu kwitanga batazi isaha ayitangirako. Yitwa ko ari umugrosiste Bukuru. Isukari iduza haciye imisi 3 hararindira hagati y'agaciro abazanamo bitora ijoro canke bakayitwara umurango binyegeje umufuko ushize kwibe yihanitse. Bityo tubudu batubwira tugiye kugura batubwira ngo isukari irazimvye usanga iguze 3,500 bine twebonye igihugu ntawe kirimo isukari ubiguhaye bari mu banga.
aho mwomenya ko hari itoni y'isukari yugaraniwe mu nyubakwa z'igipolisi muri komine Nyabihanga aho nyene mu ntara ya Mwaro. Iyo sukari ikaba yafatanwe umwe mu badandaza bakuru basanzwe bayitanga muri iyo ntara. Amakuru dukura aho muri komine Nyabihanga akamenyesha ko uwo mudandaza yari yatanze amatoni 2 gusa kuri 3 yaragenewe iyo komine, itoni imwe nayo arayinyegeza. Twarondeye musitanteri wa komine Kayokwe Hatungimana yatubwiye ko ari mu gikorane. Ikiganiro ku isoko cuno munsi wa gatandatu gishimikira ku bitigiri by'abana baja ku ishure biguma ari bito mu Burundi. Ikiganiro ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igitigiri cy'abana baja ku ishure kiguma ari gito mu Burundi dufatiye ku biharuro bitangwa n'ikigo Istebu. Ku bw'icyo kigo kiraba ibijanye n'ibiharuro hamwe n'ibijanye n'ivy'ubutunzi mu gihugu kimenyesha ko mu mwaka w'2021 twaraye turangije cyasanze abarundi baba 40% batize. Mbega vyoba biva kuki? Vyotorega umutuhe? Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 22 mu 2022 nivyo turabira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Abarundi barenga 37% ntibahonyogeje ikirenge mu ishure nk'uko icegeranyo cy'ikigo Istebu cyo mu 2021 kibivuga. Ikinyamakuru Burundi Eco kimenyesha ko muri ico cegeranyo handitse kandi ko abarenga gato 40% bagarukiye mu mashure y'intango, abarenga 13% nabo bagarukira mu gice ca mbere c'ishure shingiro, 5% bashika mu gice ca kabiri c'ishure shingiro, mu gihe ababa 2% aribo gusa bageze muri kaminuza. Umurezi Elali Nibizi avuga ko ivyo biterwa cyane cyane n'ubukene buri mu miryango hamwe nuko amashuri usanga adakwije ivyangombwa. Umwana atafunguye ntiyiga, ashoboye gukurikira mu ishuri mu nyuma akakuramo n'ingwara akaca heba. Hariho n'abandi rero babuzwa n'uko babura amashuri, ugasanga n'ahantu batagira amabati hasakajwe ivyatsi. Muri no myaka ugasanga abana baricaranyeko, abana ntibahema, ugasanga bicara mu ntebe yo kwicaramwo 2, kwicaramwo 6, kwicaramwo abana bakicara hasi mwivu kubigigira vy'ibiti ku mabuye. Ugasanga rero nk'umuvyeyi abonye umwana we yiga gutyo agaca mukura mu ishuri ati mwananje ngugume muhira ndashuri kurakora. Abo bana biga ari benshi umwigisha ntanabashobora, ntashobora no kubigisha. Abana rero baca babihigwa ico yagiye kurondera mu ishuri, indero nziza, indero y'ubwenge, agataha atacazi akace ahira ishuri. Urumva ivyo rero bituma vyabitigira vyinshi vyinjiye mu ishuri, abana benshi binjiye mu ishuri uko iminsi iza barata ishuri. Mu miryango ikenye cyane abigeme barakoreshwa cyane, ugaca usanga umwigeme ntibamurungika ku ishure kugira ngo afashe umuvyeyi kurera muri umunawe, gutegura utuntu mu rugo bakamubuza kuja ku ishuri. Umwigeme atanguye kuba umuyabaga aragira ingorane nyinshi leta yibagiye. Umwana arahohoterwa nabo bigana, arahohoterwa n'abigisha n'abarezi, arahohoterwa nabo bahurira mu ibarabara, gutuma aheba ishure kubera yahohotewe agiye gukina, kubera asambanishijwe ku nguvu, kubera yatwaye inda z'imburagihe zitamukundira ko ashobora kubandanya yiga. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Elari Nibizi asaba abategetsi kudafata minenerwa amashure ya leta ari nayo menshi kubera ko abana babo kenshi usanga biga mu yabikorera utwabo. Elari Nibizi asaba kandi ko ishure ryo kubakwa ivyangombwa vyose bibanje gukwira kugira nkiribingwiza murongo. Iyo shure ya leta iyaba yiga mu mwana w'umukuru w'igihugu, ikiga mu mwana w'umushikiranganje, ikigamo abana b'abakozi ba leta mu bahembwa na leta, iyo shure yoba ishure yiteka, yoba ishure yubahiriza iteka ry'umwana wari we wese. Kirazira nk'uko umwana wanje aticara hasi mu nzu, aticara mu ivu, niyicare mu ntebe. Kandi umwana wari we wese w'umunyagihugu wari we wese niyicare mu ntebe. Ajye mahera baje gutanga mu mashuri y'abigenga y'abadandazi bakayazana muri ba banyagihugu babahiteka, bakayazana muri ba banyagihugu babahemba bababeshejeho. Abantu bose abana cyane baronka uburenganzira bumwe kugira ntibaba amacakubiri ntahere mu ishuri. Bari bakwiye ko abana bose b'igihugu
biga mu ishure ya leta. Amashure ya leta atakwiye bakaja mu mashure yigenga atatandukanye cyane n'amashure ya leta. Ibikurikira kandi nuko leta yokubahiriza amategeko ajanye no gutunganya indero, haba mu gutegekanya haba no mu gushira mu ngiro. Mu gihe iriko irategura umugambi wo guhindura ikigo mu bushikiranganje, ibanze igende ibiyage nabo bijejwe guhimiriza abo biraba, abavyeyi, abigisha, abatwara bo hafi bamwe bazokurikirana ivy'amashuri. Politike rero itaramuke ive mu itunganywa ry'imigambi y'indero. Ntibiyumvira ishure kuwa mbere hama kuwa kabiri ngo bemeye ko amashuri azoja. Aha rero akaba ari ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 22/0 mu 2022 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Nuko rero mfite namwe bakunzi ba RPA ni kuri ico kiganiro ku isoko duciye dusozerera ko amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri wa gatandatu genekerezo rya 22/0 umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese ku kanya mwabanye natwe, nongera nkengurukira abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abakoze ibishoboka byose kugira amajwi abashikire atakanenge. Namwe ninge ko nari kuri micro ndabike banuye ndabipfuriza umunsi w'akaruhuko mwiza, mugira amahoro atangwa n'uhoraho.